uravyumva niba wowe urabitahura ikibazo ufite ari imiyoborere kiroroshye, ariko ufite ikibazo cya supremacy nongeye mubwiye ngo daradangwa supremacy bakomago niwe yararashwe ku manywa uyifise yangu supremacy ni supremacy uyifise kuko ni uje kuvuga n'abatutsi ngaho bavuga ivyo ko abasirikare bonyine ivyo umuntu byararangiye. atigeze avuga. supremacy niwe uyifise mu gihe ushobora ubwo rero kuraba ikibazo mowa cyanyu kiroroshye ukamwagiriza ko n'icy'imiyoborere, ataravuga ariko ntabwo ari aricana ikibazo gisaba kurwana. ni muze tujye ku cyama cya Wewe kigoma. nutubwira ingene dushobora gukemura wewe ikibazo genda cy'igihugu ubikore cyacu, wowe bitubwira nkande wewe ufise iki ku Burundi wewe kata kintu na kimwe ufise kikuranga cy'u Burundi uza kutubwira twebwe ico dukora ku Burundi bwacu nkande. Genda ugwanira igihugu cyawe tureke Umudamure niba cyacu. Abantu muri ko Terazo murandika mu turacari kumwe makomantere muza gutukana ngaha, twe ntituriko turatukana. Nimuhumure kabisa. Nimuhumure mbese ngaha mowa ntitwaje ibitutsi hari gutukana ico ngaha turi ku bikitubwira rugamba. ariko ibitutsi hari ico bikitubwira Oya nta na kimwe mbega gusa ndiko ibitutsi tutaratukwa ndabahumuriza. gushika ubona amajambo Nta na kimwe. n'ibihe Nta na kimwe ariko bakora tumwanya ndabahumuriza mubareke nimuhumure. nukuri ivyo bintu babigisha biranatwengeje urumva none dutukwa n'umukuru w'igihugu urumva muntu uri kuratukana twebwe turi abantu dutukwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi aradutuka umukuru w'umugambwe aradutuka ariko uratubona turi ngaha none wewe nk'umuntu wifitiye n'agakonte k'akanonime uribaza ko hari umuntu n'umwe wowe ugituka nimba tudatinya ibitutsi vya perezida w'u Burundi ntidutinye ibitutsi vya perezida wa CNDD-FDD wowe uratuka nde Itutsi nta nuwo bikorako sha, ikidukorako nikirya murengako mubona, nico kidukorako. Ibitutsi vyovyo uravuga gusa, ariko ibitutsi irya bigaragaza nzara nyene ugutahura kwabo irya nzara murundi tukubwira kirya gitora ubura barya abana bataja kw'ishuri nivyo bikome, naho ivyo bitutsi vyovyo ntaco bitubwiye, kandi ivyo vyose biragukorako. Wewe wigira yuko usinziriye kandi ubibona, we guma ngaho rero tugutabare kandi uzotabagwa. hanyuma reka twigarukire kuri birya Steve ariko aravuga murumva ngo twiyubare ngo hogira ikiba mu Burundi ngo hazosohoka mandat d'arrêt international nshuti yanje Ivyo turacabitinya mandat d'arrêt mbega. international zimaze gusohoka zamaze iki ahubwo reka tumwibutse yuko mu mwaka w'ibihumbi 2015 hariho abantu bari kuri mandat d'arrêt international wumvise hafashwe nde guhera urya mwaka kugera n'ubu. ashaka tumusomere liste ashaka tumubarire ko ab'igihugu cashize ko mandat d'arrêt international amakungu atana kimwe bibabwira Iryo terabwoba twebwe ubu ntitugikorera ku iterabwoba ndabibabwiye. bashize mandat d'arrêt international kubamenyesha makuru none ko tubabona bakibandanya bidegemvye Suko nyene. bashize mandat d'arrêt international ku bantu bo muri société civile ko tubabona bakidegemvya ahubwo abarundi nibibaza ati burya ubwo bwoba bagomba kudutera. Umve ndababarire mw'abarundi mwe muriko murumviriza jewe aho igihugu kigeze uno munsi ntimugishoboye kuntera ubwoba ngo mfise umuryango i Burundi. Uti kuki? Umuryango wanje uri Burundi, inshuti zanje ziri Burundi, aho igihugu kigeze nta muntu n'umwe ashoboye gukingira. Nukuvuga ko nubwo nohora sinsubire kuvuga politike y'u Burundi, sinsubire kuvuga ibitagenda, sinsubire no kuvuga ko ngwanya bajya abantu bafukamye mu nda y'igihugu nkihorera nkitekerereza. Nta mahoro namwe biba bihaye umuntu n'umwe ari Burundi byitwa ngo ni inshuti zanje. Uno munsi umuntu baramugonga aragira accident y'imodoka, imodoka no kuraba daboro ninga nabe yicayemwo nyamodoka, kuko ubu hari imodoka bicaye muri kapo, hari imodoka zari amakamyonete abantu bagenda bahagaze, hari imodoka bagenda bareranye, turanze turabe ingene agenda yicaye.
iyo modoka iyo haramutse haba accident abantu bakomereka nabi cane, hashobora kubura imodoka ibatwara kwa muganga. Nanje ngo narahoze ngo niko ndabaproteje, umuntu agapfiraho. Adapfiriye aho hakaboneka imodoka imutwara kwa muganga, ashoboye gushika kwa muganga agasanga nta muganga ariyo. Nanje ngo narahoze ngo mfise ubwoba, agapfiraho. Yasanga hariyo umuganga ashoboye gushikayo bivanye naho igisida cabereye, agasanga kwa muganga nta matara ahari, agapfiraho ngo narahoze. Asanze hariyo amatara, hariyo n'umuganga yanahashitse, ushobora gusanga ari amazi adahari. Urumva, ushobora gusanga imiti idahari yo kugira ngo bamuvure. Mu minsi iheze hari hasigaye vaccin imwe gusa yo ku bantu bariwe n'imbwa isara mu gihugu. Urumva, uno munsi ushobora kurondera paracetamol, ni umuti usanzwe, ubanza gutelefona mu mafarmasi angahe kugira umenya hiri bivana na province urimwo, kuko hari haho batakizi nica rico. Hama ngo ndahoze ngo hariho uri Burundi ngo nza gukingira, ngo nza gukiza. Iyo batwahora kugira abantu bakire basi bajya bose tubona batoye abariko barapfa, babuze imiti, babuze ubuganga, babuze ugira ngo ni inshuti z'abavuze, inshuti z'abavuze bose. Ikinyoma cyabo, ikinyoma cyabo, ikinyoma cyabo, ikinyoma cyabo. Nukuri na Asha, nta muntu yibitse ku ikinyoma bazi yuko hari ico yanze. Ntacyo mwanze, ntacyo mwanze, ukuri kuzobatsinda. Ntacyo mwanze, ndabibabwiye, ukuri kuzobatsinda. Ukuri gutebe kutebuke kurabatsinda. Kandi abana bavuka bakurira mu ivyo. Iyumvire nk'umwana yavutse 2015, ubu afise imyaka ingahe? Arabibona. Naba baza kuntuze baza kubibabwira, barabibona. None mwe mwibaza yuko bizogenda gute? Naho twe twonuma, wibaza abandi yuko bazonuma? Hariho abandi bazokwama bavuka. Ntibizogumuko. Reka rero twarahagurutse, twarafashe umuheto, ntimudusubize inyuma iryo terabwoba ryanyu. Naho mwovuga ati ntawe wawe n'umwe asigara, nzoguma ndumwe, nzobivugana mpaka na jewe munyishe. Muga naho muzonyica, mumenye yuko hari uwundi ari nyuma yiwanje azoza avuga ibi. Kandi ni vyiza yuko mpfira igihugu hakomfa mpagaze nemera ko CNDD impfukama munda, kuko igihugu kizomenya ati mukagenda mugakora kuri mowa. Abantu bari ngaho mu makomantere baba bibaza ngo bariko baratera ubwoba, mukagenda mugafata mowa ngo mugiye kumwica, canke mukagenda gufata ndondeza. Urumva, je sindabinyegeje, nitwa Pamela Kazikara. Umva, naje sindabinyegeje, nibaze ndabahe na adresse yanje bazi. Ashi, kuko muzoba mufashije, kuko muzoba munyanditse mu mateka. Steve, karibu twigishe ngaho usigurire mutoyi wanje w'imyaka 15 ingene umuhutu ameze, uco tubarira n'ingene umututsi ameze. Reka twigishe twumve. Ndugaye murimo kunyumva neza. Turiko turakumva neza cyane. Ubundi abarundi mwebwe aramwe mwadusize kubera ko mwega abarundi mutagira ikintu cy'uburyarya. Reka tuve mu Burundi igumire mu Rwanda, udusigurire mu Rwanda umuhutu w'umunyarwanda ingana ameze n'umuhutu w'umurundi ingana ameze. Yego, nibyo ndimo gusubiza mvuga yuko abarundi mwega aramwe mwadusize kubera ko mwebwe abarundi mutagira ikintu cy'uburyarya, mwamwemeye ko habamo amoko. Bino misi biratangaje mu Rwanda, ibyo murimo kuvuga nabyo mu Rwanda bavuga ngo nta moko haba. Ejo muri kutagize 7 z'ukwa kane tuzibuka imyaka 34 ya jenoside y'abatutsi. Abavuga ko nta moko mu Rwanda ejo bundi Steve ariko watwemereye kuje kwishura ikibazo wabajijwe. Ndazi yuko
nimba ugira uvuge ngo ejo ngo hirya y'ejo ngo bazokwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ibyo nimba ubifise mu mutwe ndaza aho ugira uze, reka nturinde unatujanayo kuko ntaho nkeneye kuja. aha katugane mu bundi buryo bundi sibyo. Ikibazo nakubajije kirumvikana, nshaka unsigurire ariko ndoneza nawe nagaruza kumbwira uko nsubiza, none se urambwira uburyo nza gusubizamo. Ndakubajije none ntiwavuze ko ugarutse kutwigisha? Ntabwo ngarutse kubigisha, nje kubabwira ukuri muzi mu mitima yanyu mwirengagiza. ukuri nyabakuri kuravugira ngaho. Ntabwo tuwuzi ivyo, nta kuri ivyo. Murakuzi 188 mugandagura abantu negana marangara mwabwiwe n'icyo abahutu. Mu 188 mbe wewe uri umuhutu, uri umuhutu wahe wo mu Rwanda wo mu Burundi? 93 abahutu n'abatutsi bicana babwiwe n'iki? Babwiranywe n'iki? 93 ufise imyaka 10 nta muntu n'umwe nariko ndica. Wewe ndigisha nk'umuntu, wavuze ngo wasubiza ngo iki umwana wawe wamusubiza yuko ibyo byose n'uburyarya, igihe cyose muzatazamwikiza uburyarya muzakomeza mwicane. Wewe uri kurigisha umuntu w'umuvyeyi ingene aza kwigisha, aza kurera umwana wiwe. Ariko se namwe mwo kunyigisha kumva kubasubiza niko wewe uburyarya abatutsi bemera ko ari abatutsi, abahutu bemera ko ari abahutu. Batubarira ingene bameze, batubarira ingene abahutu bameze, ntavyo tuzi twebwe, ntavyo tuzi, ntavyo tuzi. Ni mama muvuga ko muzatera Burundi, ntituzotera Burundi kubera murimo kuzana ibintu by'uburyarya abahutu n'abatutsi. Umve ndakubwire, wewe honyene uri kuri ntuze y'abarundi, nturi umurundi. Uje kutwiteramwo gute? Kuvuga iki? Uje kutwiteramwo gutwigisha. Mutangiye gutsindwa kare ko siburi naguma musiko ndo umunyarwanda. Uje kutwiteramwo gutubwira iki? Wewe mushake mu manure manuka ahubwo kuko ntacyo ufise utwigisha ngawe. Ibyo bintu by'amoko bitware iwanyu. Muzatera igihugu cyanyu, muzagitere n'akazi kanyu. Wewe gumaha wewe sigura ingene umuhutu ameze, udusigurire n'ingene umututsi ameze kuko ibikugora kandi ari ibintu byoroshye. Wewe uri kutubarira ngo dushira umuhutu ameze, murabizi ko iyo mwicana muramenyana. Tumenyana gute? Waratubonye turiko turicana twigisha tumenyana cy'ubwoko bumwe. Ucyagisida cy'ubwoko bumwe babiko magu bari kina badaradangwa mwica abahutu. Twebwe twica. Waratubonye twica, uratse ngo tungana, ivyo byabaye tungana gute? Kuvuga yuko senide do atayobora ko ngo ubwoko bwanje wewe nije nabukubariye. Ntago ari ngo kukubaza, ndimo kubwumva. Uriko bwumva gute? Wamaye ubwoko bwawe ndimo kubwumva. Wumvise fise ubu. Ntago ndi indyarya wori umututsi udashaka ko abahutu bayobora. Okay, je rero je ndo umuhutukazi. Mpaririza umarira igituma ndo umututsi. Sendede navuze yuko ibyo kuryo ruswa bagomba kubireka bakayobora neza. Umuhutu gusa ntibihagije. Umuhutukazi sigurira igituma wowe. Hano ko umututsi gusa ntibihagije kugira ngo wumve ko ufite supremacy. Mutuze babayobore. Wewe ubwo kuri kuramuha wewe wamubyaye. Umututsi kazi kandi je ndi umuhutukazi sigurira. Kandi ari umuhutukazi uri ko umututsi kazi w'umuhankande. Sendede bagomba kumenya ko umuhutu bidahagije ngo utegeke, niba bafite igihugu nibatware neza. Gendo bibwira abasendede. Abatutsi nabo nibatose supremacy y'abantu kuntu basa ntacyo bikenewe n'iki no gutwara neza. Umuhutu cyangwa n'umutozi? Uri umuhutu cyangwa umuhutu? Kandi ndagenda byemera. None jewe nawe ubuhutu tubuhuriye he? Tubuhuriye yuko agomba kuba intwaro nziza. Aho duhuriye no kwagomba kuba intwaro nziza, aho dahuriye no supremacy. Abahutu n'abantu abantu bifuza intwaro nziza baca baba abahutu. Aya n'amagambo yawe ntago ariyo ngiye mvuze. None ntiwamubwiye ko ari umuhutu yuko ari cyo muhuriyeko? Je ko ndi umuhutukazi nawe ukaba umuhutu. Je nakubwiye yuko ni muri umuhutu nk'aho umuhutu icyo dukeneye ari intwaro nziza kandi mwe kunamika amagambo. Oya byemere udusigurire, none si ubizanye. Mureke uburyarya ayo moko yanyu ntazobashika. Mwemere mubane
namwe mureke uburyarya bwa ayo supremacy tutsi moko yanyu izo igisonga nzigo cy'ubwoko zinzikira bumwe nizo zizobahambamo niba hagati mushaka kurwana muze bazabarasa izo nzigo zinzikira Bange turabisubiyemo bazoturasa. zizobahambamo hagati ntaho zizova wewe kuvuga ko uri zibashikanye umuhutu ubwo buryarya wewe bwanyu kuvuga ko uri muzabuza umuhutu kandaba yuko ukanyita muzatsindwa umututsikazi kandi je ndi umuhutukazi kuki wewe uri umuhutu undaba ukanyita umututsikazi kandi je ndakubarira ko ndi umuhutukazi nsigurira igituma ni ukubera ndimo kumva ingene uburyarya Uri kumva bwawe iki? ndimo kubwumva uri kumva iki yigeze avuga yuko uburyarya ari nibwo butanga umututsikazi ubwoko mbari ese igice kintu twebwe hakemeye navuze ko muri cyane abatutsi bitwaye iki kandi ninde yakubwiye yuko ari umututsikazi twebwe turi abantu tukongera niba tukaba ari umuhutu abarundi rero nazi igiye kubwa SNDD itware neza umviriza rero ndakubwire niba ashaka twebwe kuzaza turi Tutsi, abantu natuze, tukongera tukaba ayoborwe. abarundi ntituri abanyarwanda ntituri abakongomani turi abarundi kubera iki wewe Gaseve je ko ndi umuhutukazi wewe ko iki wanyise umututsikazi kwanza igitwenge cyawe cy'uburyarya nacyumvishe uburyarya nibwo butanga ubwoko uburyarya nibwo butanga ubwoko ariko mana hariho abantu bagwaye uburyarya Yo. nibwo ibyo butanga nibyo ubwoko mwivugishaga ariko abanyagihugu bafashe intwaro badaradangwa n'abandi bose bavuga ngo nta muntu sha, wafata intwaro ndakubwire uragwaye uragwaye kandi iyo ngwara Ariko iyo ngwara Mana. iyo ngwara wewe umuti uzowunywa uwunywesha mu Ash. kanwa nutawunywa Wewe. mu kanwa uzotega urushinge nutatega urushingwe uzokwinwa ariko mana umbwire nk'umuryango w'uwo muntu Akeka nagushije. ayo moko niba mushaka intwaro Ayo nziza moko, nimuze ayo moko, SNDD ayo tubabwire moko. bereke kurya ruswa bayobore neza kuko kuyobora utagenda si genda ubabwire Kuyobora genda ubabwire twe isura. dukuremo iby'amoko Genda genda ubabwire ubabwire wewe. ntuza kubivugira ngaha ibyo ni byo mu utaja Rwanda kubabwira. bivugisha ngo nta moko haba barangiza mu kanya ngo ni abatutsi twebwe ntutuzanamo ibyo mu Rwanda kuko twe turi mu Burundi je ko ndi umuhutukazi wewe wanyise umututsikazi kandi nawe utazi kuraba ubwoko ni byiza gumana ubuhutu bwawe kandi utuze bimuhaye iki none kubera uko umwise umuhutukazi bimuhaye iki bimwongereye araza iki kujya kubwira SNDD ko dukeneye demokarasi bimwongereye iki ibyo by'ubuhutu n'ubututsikazi byongerere None. ku muntu mwe bibamariye icyo muvuga ngo mwanga Kubera iki kuyoborwa wanyise n'abahutu umututsikazi wowe n'umuhutukazi umuhutu Nta n'isoni ufise uri umuntu w'umugabo. uraba gute we nta soni ufite w'umugore w'indyarya ubyara abana akabitoza nta uburyarya n'isoni ufise uri guteramwo umugera abana bariko baravuka njye ubateramwo ntabwo ndi amacakubiri indyarya aho mwicaga ntega n'amarangara mwabwiwe n'iki b'abahutu niwe wagiye imbere kugira ntega ubice n'amarangara ko nari mfise imyaka 5 uri kunyagiriza abo nishe jewe ntega n'amarangara ko ntari none bwabeho kumuvuga ko uri nta moko kunyagiriza abaho iki tubigenze gute Muwa muravuga ko nta ntiyari moko bwavuke. abaho tubigenze Muwa gute ntiyari bwavuke urabikora gute tubigenze kuri gute nta moko abaho reka tuba ko abarundi yicanye noneho ataravuka tubane gutyo nta kibazo none genda ikibazo wivuze kihegera. Reka ukire turaba kuko Abarundi. iyo ni indwara urwaye kandi iyo ndwara hariho umuti wayo umuti wayo ni uko ndakubwiye yuko nimba uri umunyarwanda genda umenye yuko uri umunyarwanda wubake igihugu cyawe cy'u Rwanda twebwe utureke twe turabarundi nta kiza kidutandukanya ni intwaro mbi turiko turagwanya rero ndakubwira icyatumye icyadukoranije hano ni intwaro mbi turiko turagwanya nta kindi nta bwoko bwadukoranije kuko nta nta bwoko kibazo niba ari intwaro mbi murwanya ni indwara urwaye ariko kandi nimuzana izokira supremacy umuti bazawukunywesha ku nguvu supremacy tutsi wigeze uyumva he wayumvise nimuyizana tuzabarasa niba ari intwaro mbi muze tujye kwirwanya ariko nimuzana ibyo by'ubututsi intwaro tuzabereka mbi intwaro we twara ibyo by'ubututsi niwe wabizanye ngaha ivyo by'ubututsi ivyo by'ubututsi n'ubuhutu ni sinye y'intwaro mbi urumva ivyo urabitahura ivyo by'ubuhutu n'ubututsi ni kibazo c'intwaro abanyafrika baragwaje kweri niko none noko zanyeka ko nagushubije yuko abahutu babamenye n'abatutsi babamenye mureke uburyarya n'ikinyoma mubana amahoro naho ubundi nimukomeze ibyo ngibyo muzarwana wewe mumarane wanyise umututsikazi nkubarira ko ndi umuhutukazi biragucanga
ivyo uriko uravuga ngo abahutu babamenye n'abatutsi babamenye ni bande ni babamenye byiza ngaho ngwino tujye gusaba demokarasi cyangwa uvuga ko usaka demokarasi wewe ibyo by'imbunda Wewe wagiye n'umwigisha muri shire ibyakeneye. yanje We n'umutanga video ibyakeneye. ndavuga ukambona wewe ntuzi no kubona ubwoko bwanje ntuzi n'icari ntuzi no gutandukanya umuhutu n'umututsi co kimwe nk'abandi barundi benshi co kimwe nk'abandi banyarwanda benshi kuko ivyo bintu ni ibintu vyashizweho kugira biduconganishe uravyumva niba wowe urabitahura ikibazo ufite ari imiyoborere kiroroshye ariko ufite ikibazo cya supremacy nongeye mubwire ngo daradangwa supremacy niwe bakomago yararashwe ku manywa y'ango Supremacy ni uyifise kuko ni uje kuvuga ngaho ivyo umuntu atigeze avuga. supremacy niwe wiyifise mu gihe ushobora ubwo rero kuraba ikibazo mowa cyanyu kiroroshye ukamwagiriza ko n'ikimiyoborere ataravuga ariko ntabwo ari arica ikibazo gisaba kurwana ni muze tujye ku cyama cya Wewe ntutubwire ingene dushobora gukemura Wewe genda- ikibazo genda cy'igihugu ubikore. cyacu wowe bitubwira nkande wewe ufise iki ku Burundi wewe katakintu na kimwe ufise kikuranga cy'u Burundi Hano uriya mugabo uza kutubwira wanjye. twebwe ico dukora ku Burundi bwacu nkande genda ugwanira igihugu cyawe tureke twe Umudamu kurwanira igihugu niba- cyacu. abantu barazimira uyu muntu abazi ko aje reka ndababarira ikintu kimwe abantu bagomba kwibaza yuko turiko tuvuga ikibazo c'ubwoko ivyo bintu ikibazo c'ubwoko ni ikibazo c'intwaro mbi mu Burundi nta bwoko buhari ndabisubiramo kuko n'abaje kwigisha ngo ubwoko uko badefinisa ubwoko ntibikunda mu Burundi abaje kugira ngo ngo bariko bakoresha ubwenge ngo bariko bashiramwo science bakadupima amazuru bakadupima iki ukungene bo mu ndimi zabo bavuga ico ari c'ubwoko ntibinakunda ni Burundi Bendonde Jewe- niwe wamukoroye namukoroye kubera ko reka tumukorere ko tuyage ku bintu bihejeje kuba nukuri oya jewe iyo mvuze ko ndi umututsikazi kuwa mbere ninde muntu ashobora kumpaririza ko ntari umututsikazi nta kuwa n'umwe kabiri mvuze ko ndi umuhutukazi ninde muntu ashobora kumpaririza ko Nta ntari n'umwe. umuhutukazi kandi Ivyo noneho bintu- mbe wewe naho wobivuga ninde yovyemera yuko ivyo uvuze none hari ivyo avyemere ahagarariye kuki aha urabibona yuko abatutsi n'abahutu ntibavuga ururimi rumwe iyo hageze tuvuga ururimi rumwe turabana dusumira hamwe dufungura ivyo kurya bimwe tuja ku ishuri rimwe hanyuma ngo abahutu n'abatutsi gute ubwoko butandukanye wumvise ko yariko aravuga ngo nama classe sociale none nimba ari ama classe sociale urashiraho kota gute muri parlement abashingwa amateka uravuga ngo ni classe sociale ubihagararire ku bwoko gute ivyo bintu abantu n'abantu banavyemera bamenye ko bariko bakorera ku bintu vy'ubujuju kandi ko ubujuju bugwira mu ntwaro mbi mu gihe haje intwaro ikurikiza amategeko ubwo bujuju ntibukora ndahamagariye uwiyumva yuko ari umuhutu rwose nk'abatutsi azombonamwo ko ndi umututsikazi ngaha muri Canada araza anyicire ngaha muri Canada nyereke ingene mu gihugu kirimwo amategeko yumva ko ashobora kuza je ngo aje kunyicira muri Canada ngo ampore ubwoko araza twereke uyo mututsi yumva yuko azombonamwo umuhutukazi akumva yuko yewe n'ikibazo kuri we araza nyice araza atwereke aho umuhutu ariko aricigwa muri Canada kubera ari umuhutu canke umututsi ariko aricigwa muri Canada kubera ari umututsi ivyo bintu nta na hamwe bikunda atari kubera intwaro mbi intwaro zidakingira abarundi bose uko n'ugukina ku mivyimba abantu bibabariye wewe abantu baribabariye igihugu kigeza ahatemba turiko turavuga ivyubaka igihugu umuntu aca atuzanira ivy'ababo kugira tubikoze iki ivyo bintu jewe ahubwo je sinumva n'umuntu akibicisha no mu kanwa kandi nk'umuntu w'umunyarwanda kabisa azi naho igihugu cabo cageze kubera ivyo vy'amoko akaba kiza akivuga nyine akidoma ku rutoki ivyo vy'amoko nubona yuko igihugu kiba gifise abantu bagwaye nuko gwara nakagwara
je niko nakagwara nobivuga. kandi abantu bagwaye ivyo bintu bamenye neza yuko bazohura n'umuti. Umuti bazowunywa ku mahoro, batawunyoye ku mahoro bamenye ko Bazowuterwa muri serumu. bazowuterwa muri serumu. Ivyo bintu vy'ubwoko bamenye neza yuko ibihugu bigiye kuza bijamwo intwaro nziza ibereye icungera abantu nk'abantu, ikavuga ati nubwo wiyumva nk'umuhutu biragusha iyumve nk'umuhutu, ariko ntibiguha uburenganzira bwo kuja kwica umututsi, ntibiguha uburenganzira bwo kuja kurengera umututsi. Birababaje nko kubona umugabo nk'urya arafise abana. Erega baragwaye, abagwayi bazokwamaho, ariko abagwayi nibo batuma ibihugu bigwa mu manga. Ucumbwira nivyo niko bituma kararaga ibihugu abana bigwa mu biwe ariko avuga iby'abahutu n'abatutsi, aza akakudoma k'urutoki ngo uri umututsi, aza akandoma k'urutoki ngo je ndi giki, ngo kubera ngo wewe warishe utaravuka, ngo narishe utaravuka, ngo wari kurica utaravuka. Oya, reka duhe ijambo abandi nabo bagira ico bavuga. Yuza avuze ngo ntazi ingene ashobora kuvuga. Yuza, none ko mikro yawe yakije ga njuti yanje. Ok, salut. Est-ce que muranyumva? I'm sorry. Turakumva. Pardon. N'abafuti yanje nayo muri ménage, sorry. Ko ndamubiriza. Barundi kazi, comment ça va? Turaho turashima nawe. Ndatahuye nashavuye n'abanse. None ngiye kuryama n'abakunzi. Nyumva rero ko ari vya grave. Wari kutwankira iki ariko? La fête yuko l'intégrité territoriale. Ntavyo gucamwo Twari twigize iki? ntavyo gucamwo ibice ibihugu. Eh. Abantu n'amoko yabo bafise bagomba kubaho batuye nk'abanyakirundo n'abandi bose n'abaperna. Ariko je diseriya para guseka. Reka nitwizere. Oya, n'abanyakirundo nabo n'abarundi, you know. None abakirundo wari twari twavuze ko tubarungitse. Patrick Muya Venga hari ibintu cyo mbaza, hari ibintu cyo mbwira akambwira ngo none ko hatwe dufite nk'ama frontier 9 ngo bose tugende tuwarabe ngo dufite ingorane. Muya Venga nawe byamushoye. None ngo dufite ama frontier 9 ngo bavuga ikiruba, ngo bavuga ikinyangora, ngo bavuga iki, none ngo bose ngo bavuga n'ikiganda, none ngo bose ngo nabo ngo tubigenza gute? Ngari kurambaza jewe. Ariko n'abarumva rire urumva je ndi rya mbere ndakubwira. Erega n'abajya abanyamurenge bavuga ikirundi. Ngarumbarira urumva ukuntu ushitse utwenga unadutwenza ufise n'agafoto ka Charlie Chaplin mvuze ni uyu. Oya kubera ibintu Muya yapaza naje ndamubwira siwe njo ministre we kuri kutabi ukurambaza urumbaza ibiki. Yego Akambwira ati dufise frontière 9 none na bose niko bazobigenza. Uzogwara navyo bigenza gute? Uzogwara navyo nakundi. Ngaho tuga kwijambo wumvise ibyo twari ikintu jewe nashaka kuvuga nuko hari abantu bagifise amatribu n'amazuru n'ibiki byose ngo iwacu ubunye turi muri mondialisation bana. Aba bantu kandi babivuga n'abantu babana n'abaribane ya kote kandi benshi baba ni Buraya canke no muri Amerika. Ukibaza aba bantu bavuga ibyo bintu vy'ama sectarisme vyaraheze. Ubu uyitugwana na AI iriko yatwambura akazi. Ibi bintu vyaraheze. AI nta bwoko igira. Urabaza AI iko yo kwishura umuntu cyangwa n'umutusi zo kugira ngo ivyo kurambwira nibiki. So abantu bagomba gukanguka. Twese turi muri mondialisation kandi tuko turapagasa nkuko tubishoboye. AI izo turampasa twese. Uzondabire AI umuntu uzorampasa ngo nuko afise amazuru cyangwa afise ibiki. Hari ibintu biri stupide abantu batiyumvira. Kandi mukabitaho umwanya ukomeye. On est tous surtout nk'abarundi n'abanyarwanda twegwe byandika Kagame avuga ngo turi impanga. Ntabwo turi impanga gusa like
hari ibintu byinshi n'indangagaciro ariko abarundi nibo bazisigaranye, abanyarwanda barazitaye. Nk'uyu mutipe arangije kuvuga nuko mfite umwana ubundi nari kumwica, ntari kumurasa. Ibi amafuta arimo aravuga bari kumurasira ngaha muri Canada baca bagufunga kazi yako, ahubwo wari kumushengeza. je nari kubaza Canada uyu mutipe yinjiye gute n'ubwo buheza nguni. Comment il a réussi à passer des examens? Ega abatipe bose baje babesha, bose turabazi, n'aba bagodufada bose bari hariya bose turabazi, baje gute? ndeza ntitwashoboye no kubona konte yiwe, je sindayibuka. Hari abantu je ariko nshaka kubabwira nzi ko yari afise listen girls, let me finish. Je ibintu by'ama sinzi je nza ngaha ariko umuze kumbwira no kuntu babideconnecta kugira ngo simba sinzirireho. Ntago mbizi. Ntago mbizi. Je ndumupeiza, je ndumuturage, ibintu byayo ntago mbizi. Écoute, je nageze ngaha mfise nk'imyaka 20 nakuriye hano, ariko ibintu ntago mbizi pe. Kandi ejo mfite gahunda na date n'umwana, so mbafite n'umwanya mukeya kugira ngo ndangize. Listen, ariko kuri buri gihe museka. Ndimo ndavuga realite yanjye. Aba bantu baza bavuga uburofa, bakobwa beza, muzajye mubareba muvuge muti yo twege dushaka amahoro iwacu n'umutekano, ibindi bizoza. That's it. Kandi Imana ibarinde. Hanyuma sindakupa gute? Reba ukuntu nagowe, urebe ukuntu nagowe n'ukuri kw'Imana. Abakobwa barasenga. Labariya hejuru hariya fresh. Dakanda he. Dakanda kumanure. Ok, merci beaucoup. Bisous. Yosha, abantu nk'abosha, egosha. Aza tugabaniriza ibisukari. Talents. Yo, talent. Mbega talent. Talent for some. Sinzi vraiment ingene bibandanye. Talent turi kumwe wo kugurura micro. Talent turi kumwe. Ego emera nk'uduzijwe kugira tukumve neza. Mwaramutse mwiriwe. Allo? Oui, turakumva. Mwayumva neza. Ubu turakumva, karibu. Murakoze cyane. Jewe nahoze nkurikirana cyane iyi tele yawe. Bavuga ubuntu ugenda ko ari uburofa. Bon, ndetse hari abantu tutavutse muri izo za 90 na kangahe. Mugabo turabarundi, nk'umuntu azavuga je nk'uyo Steve nashatse kuza kuduga kuko hari abantu bavuga ibintu kiyumvira none uyu muntu afise ubwenge, donc ariko arabona aho isi iri kwiraja, ariko arabona aho Burundi buriko buraja, ariko arabona ibiriko biripasa exactement. Muranyumva? Ego turiko turakumva. Reka turepotingiye ntuze yiyo yagarutse. Ego turakumva. Rero desi nibaza ko hari umuntu w'umurundi ashobora kuba abona ibintu biko biripasa mu Burundi ko jewe bon jena mu Burundi donc ni 2025. Ubuzima bwo mu Burundi ndabizi. Tutakumva neza. Hari ukuntu tutakumva neza. Ubu ndikumvuga nti navuye mu Burundi 2025. Ego. 2025.
rero ivyo mu Burundi like narabibayemwo, maybe uwavuga uko ntazi ivyo aba ariko aravuga, kandi I appreciate like ivyo muvuga hano, like birigi ntabwo nkuze cyane, wanashima ndacyari umwana, mugabo vraiment nk'umuntu adatahura canke atabona, nibaza yuko akeneye ayandi maso, arakwiye kugira bakamuhindurira amaso, kuko nzi ko hari ayandi marori yambaye, arakwiye gusa gutahura ivyo arimwo, maybe nawe nyene ntazi ivyo arimwo. Nibaza ko Steve ari ngaho nyene ariko arankurikirana, aranyumva, ndi umwana kuri we, mugabo naje nibaza ko nomuhanura azohora avuga ivyazi, ivyo vy'amoko ntibikwiye no kunahaba, kuko izuru ryaremeho guhema gusa, nta nje sinumva ko hari ikindi kintu izuru zimbaza, sinumva ko hari umuntu haba iki. Ariko izo histoire ejo narakurikiranye ino live, Ndondeza yaravuze ati uwo baza sokuru wa sokuru wiwe yovuga ko ibintu by'amazuru, ati ivyo bintu honyine muko muravuga nibiki, twe tuzi ko izuru ryaremeho nyine ubwira umuntu aheme gusa. So why ibintu nk'ibi vraiment abantu babigarukana nko kumenga like sinumva n'ukuntu nobi describing uko je numva vraiment, ahubwo hari ibintu bindengera no kundengera, ukuntu abantu bagifise like ibitekerezo nk'ivyo, ivyiyumviro nk'ivyo birababaje nyene. Gusa nyene thank you, ijana ndayikunda cyane, yeah, keep it up. urakoze gose Talent. Hanyuma uramaze kuvyumva, twebwe turi abantu dukeneye kubohora igihugu cacu, nivyo tuyaga. Ukomeze wumviriza ibiganiro, niwumva ukeneye gushigikira abatabazi, ucuza muri DM ukabaza ati mbega turabigenza gute, mbega turabatahura gute, mbega basigurire ndabumve, ariko icabahagurukije no gukosora ibihari. Urakoze gose. Reka turabe, ndabona hariho abasavye Moa, turakesha kandi canke twiheye? bareke bivugire. Okay. Reka Kiyago kiriko kiraryoha, sorry. Kiyago kiriko kiraryoha, turiko turaronka abana ariko Terazo turacari kumwe. Terazo turacari kumwe. Je nibaza ko yari ngaho mubaze. Gwego turi kumwe. Okay. Jean-Pierre turacari kumwe. Jean-Pierre, burya hariho abantu usanga barushe bagasinzira, ugasanga ntituronka ikibanza kucukuza n'abandi. Tijos turacari kumwe. Tijos sinzi ko tukiri kumwe. Reka twaba turi kumwe barasubira gusaba hanyuma, sivyo Gamoa? Ndabona adahari, yari mucaye gira yagi. Reka twakire Melkiade, karibu. Kubwanje murakoze. Yego, karibu cyane. Mwiriwe canke mwaramutse? Jewe ni mwaramutse kuko ni mu gitondo, sinzi namwe aho muherereye. Je ni mwiriwe. Yego. Hama je kubwanje iki kiganiro nari narasabye kwinjira ngo ngira ico nterereye, mugabo vyari byarase ko munyakira, ariko ndatomboye ngizi bakwe muranyakiriye today.
hari just appreciation nyene ku biriko biraba mu Burundi. Mu bisanzwe biriko biraba mu Burundi umuntu atabibona biragoye kugira ngo umutahure. Twese turi mu bibazo, nta muntu yoryoherwa nuko igihugu ciwe kiboneka kiri mu kaga. Muri jewe vraiment ntabwo nanje numva ndi yareze kubona abanyagihugu cane cane, sije sinovuga ubutegetsi kuko ubutegetsi bwo bw'ivyabwo uko bubaho buba bubizi gene bubigenza. Nuko rero je ahanini mvuga cane nisunze ubuzima bw'abanyagihugu, pe importe uko guverinoma yobibayeho ivuze ko itekaniwe ata muntu ariko arayagagaza canke ayidogoya, je ivyo ntibindaba cane. Ahanini ndaba ubuzima bw'abanyagihugu. Ubuzima bw'abanyagihugu rero mu gihe tubona yuko bubangamiwe, ni vyiza yuko turaba hirya no hino icoba kiriko kirabituma. Ariko mwebwe muvuga yuko mushaka kubohoza igihugu, mushaka kugira iki. Je mu bisanzwe sinzi inforo nyayo n'intumbero mufise n'ingene muzobigenza. Nico gituma jewe nari mfise ikibazo gusa, eske mushaka kuzobigenza mute? Muzokora gute kugira ngo mushike kwihangiro? Mu bisanzwe ikibazo canje nico. Je nari maze kugukurikirana kuri TikTok, ndumviriza ideology wawe nyango n'amakomantere yiwanje woba waragiye urayabona wewe wanditse ko ndondeza. Ariko rero urumva sinari bwa kubonera live ngo ashobore kumviriza by'ukuri ideology yanyu. Murakoze. Yego urakoze gose kandi karibu Melkiade, ndagushimiye kandi ndanaryohewe ko uno munsi byashobotse kuduga, aho bitashobotse unyihanganire, ngira ngo nuko haba haje abandi bantu imbere, ariko ubundi ntawe nanka kuduza pe. Iki ni ikiganiro c'abarundi. Moa ndakumva. Ego ndakureke umusigurire timbega ideology yacu ni nyabaki. Ego twebwe turi Red Tabara, nukuvuga yuko dukeneye igihugu c'amategeko, resistance pour l'état de droit. Tugwanira yuko igihugu cacu c'u Burundi kigira amategeko yubahiriza abantu bose, kuko dufise iyo état de droit ibintu vyose biragenda neza. Nukuvuga yuko ibimeze nabi vyose bimeze nabi kubera iyo état de droit atayo dufise. Ari naco gituma havutse uwo muhari ushaka kuzana intwaro nziza mu Burundi. Iyo ntwaro nziza mu Burundi wewe uri kurabivuga yuko arivyo nawe ukeneye, nivyo uwari we wese akeneye, kuko hari ibintu vyinshi nibaza yuko wewe ubona biva ku iyo ntwaro mbi. Ari naco gituma abatabazi bavyutse bakavuga ati Uburundi ntitwobureka bugume bugwa mu manga, dukeneye kuvyura Uburundi bwacu. Abo batabazi rero ni wewe, ni jewe, n'uwari we wese abona igihugu aho kiriko kirashika, kuko akagwi kari mu Burundi gapfukamye igihugu mu nda niko turiko turagwana. Kuko muri bajya basendede si ukuvuga yuko hatarimwo abatabazi, harimwo abatabazi barimwo, kandi tuzobatabara kabisa. Uwumva rero yuko akeneye kubohora igihugu ciwe, turamuhamagaye, turamuteye akamo. Etat de droit ni iy'abarundi bose batavanguye, nta moko, nta ntara, nta komine, nta kuvuga ngo ufise stati iri hejuru canke iri hasi. Oya, umurundi wese yaba muto yaba mukuru, niyo ntwaro tugiye gushinga, niyo ntwaro ibereye y'abantu bose turiko turagwanira kugira tubohore igihugu cacu, kugira igihugu cacu tugihe iteka mu makungu. Niho rero
iyo etat de droit yacu izokorera ku bantu bose, kandi niyo nongera kukubwira yuko niyo twe turiko turagwanira, kuko ntayihari. Ndibaza yuko ndagusiguriye, ndakubwiye Red Tabara ni résistance pour l'état de droit. Okay? Hari ikindi wifuza kumenya? Melchiade, Ndondeza, turi kumwe? Ndondeza, yego turi kumwe. Melchiade Melchi- sinzi ko yakora kumviriza, ngira ngo akeneye kuvuga yo kugurura mikro. Melchiade, Hamwe yo baziganeye kugurura mikro. Nari nugaye mikro yiwe hamwe yo bariko aravuga. Bisaba ko ugurura mikro Melchiade. Jesse nari nzi ko muyinyugarira ntabyo narinzi. Nari nayugaye kubera iruhande ahantu uri hariho amaburi menshi, nagomba kugira n'abandi bumve inyishu mu ariko aratanga. Nda ahantu hatuje. wategereye? Ego aho nategereye ikintu bita objectif gusa. Washaka Ariko wumve niki kandi? nakoma muzobishikako, ni ukuvuga Ingene tuzobishikako. ingene Ikintu muzobishikako kigoye cyane. muri make ico kintu twese ni ikintu twipfuza. Ingene tuzobishikako, muzobishikako naho bimeze bite? ingene tuzobishikako, erega turi ngaho nyene, twaratanguye, urugamba rwaratanguye, ni ababohozi ni turiho, urugamba tururiko, hariho abafashe umuheto, hariho n'abandi bakora ibitandukanye, nuko kandi urugamba si ukuvuga ngo ni ikintu cyoroshe, urabizi, kuko n'aba leta bajya badede si ukuvuga yuko basinziriye, nabo nyene barazi yuko Red Tabara iriho kugira ibagwanye. Urumva tuzogwana, kuko ibiganiro vyarase, ivyo ari byo vyose vyarase, igihari n'urusoro ku rusoro kugira dushobore kubohora igihugu, kuko abatabazi bari ngaho mu Burundi, bari ngaho nyene. Urumva n'umwanya igihugu kikaronka iyo etat de droit. Wantahuye? Navyumvise. Sawa. Hari ikindi wifuza kumenya? Ibibazo bishobora kuza mu nyuma bivanye na discussion muriko muragira, ariko inzira n'ihangiro navyumvise. Sawa. Wanyuzwe? Sishobora kunyugwa mu mwanya muto, ariko igikuru nuko context de la vie y'igihugu uko muyidekriva je ndiko ndayumva pe. Yego. Twebwe turabarundi. Twebwe turabana b'abarundi. Moyenne n'ingene mwabiteguye, je sishobora kuca ndababwira ngo bimeze nabi canke ngo nshizeho commentaire izi, ariko uko mwobishikako kose igikuru nuko byoshoboka. Yego, twe turabana b'abarundi, nta bwoko dufise, nta mutumba dufise, nukuri turi babana b'abarundi base umugayo, base agacinyizo. Ikibazo kivuga giti murabona vraiment ibintu by'ubwoko mu Burundi ni ikintu bagerageza kwinyura, ariko gisanga cagarutse muri politike. Nabo badede muriko muravuga, hari ukuntu bonyene ubwa mbere n'ubu muri ideology yabo barakubwira ko atamacakubiri abarimo. Bonyene ubwabo barabikubwira, mugabo pratiquement ugasanga baplika ibindi, n'izindi ntwari zagiye zihaca niko vyari bimeze. No guha akarorero nka Buyoya ko yarusha arashinga ubumwe bw'abarundi, mugabo toujours ça c'est comme de statut. Ivyo uvuze nibyo, kuko urumva kitwasira neza yuko n'ubundi ubwoko by'ukuri, kuko ubwoko nibwo bwa mbere mu biri mu kintu gisibije urubuga rwa politike mu Burundi. Ni giki kitwasira neza yuko by'ukuri mwebwe muri mature kuri amatiere y'ivyo bintu, kuko hano je ndamaze gukurikirana abantu cyane kuri TikTok, kuri meme za YouTube, hariho nk'umugabo yitwa Kadimba
Bon, murantunga ndamuvuze kubera ko yitwa nawe nde? Kagenda mu bantu bakubwira Kagenda ko yakubwiye ngo ninde? ntawe nzi ariko nawe nyene namusanze ngaha kuri ku rubuga Muga pana nga Kagenda afise umuhari witwa Panafrica. sawa Ego. ariko ntaco reka ariko ndako nabonye nawe ndamuzi ko ideology kuko niwe natanguye kumenya ndaguhe akarorero guko je mu bintu bimwe bimwe avyu yiyumvira ko je ndabitrustinga guko umuntu avuze ukuri akakubwira ati je no bigenza uku no bigenza uku atabigize mu masoroga gusa urumva ati uyu muntu afise ivyiyumviro. Wewe rero wewe nka wewe nk'umurundi ubona wewe wokora iki? Wokurikira iki? Oya nagomba ndakwereka akarorero gusa urumva singinge banza urindire meze no kuvuga wewe warakubwira ati kugira ngo donc nshake nkoresha terme racisme kuko n'umuntu akuziza izuru cyangwa icuri nta racisme isumbiyo urumva arakubwira ati je kugira ibyo bintu ndabisipime nokora uku nogira amantu ze ama approche ya naye kugira ibyo bintu dushobore kubivamo. Jewe noneho nibaza yuko nakubwiye twebwe iwacu nta muhutu nta mututsi nta mutwa dufise izina murundi. Nakubwiye yuko n'abana b'abarundi nta zina bwoko nigeze mvuga. Ikituranga rindira mbanze na ndabivuko madame ego ndavyumva nanje ndiko ndakubwira nimwabigira komesoroga gutyo nyene gusa bigaheruko twebwe ntibizoheruko kuko niyo mara nibyo bituranga twebwe ni abo basenedede muriko muravuga nabo nyene babivuga komesoroga gutyo. Sare za poshe zitwasira yuko ivyo bintu bizoshobora kuvaho n'ubundi Burundi buzoguma mu kaga. Ndakubwira abasenedede ntibabivuga uko kuko n'amasezerano yarahari barayahonyanze amasezerano ndaguhe nka ya nyuma amasezerano y'Arusha barayahonyanze kandi ari amasezerano yarahari. Ntushobora gutrustinga umuntu n'ibyo yisinyiye aca birengako akiha ibindi kubera afise iyo pouvoir. Urabyumva? Twebwe tukavuga duti n'umurede Tabara azoza adakurikije amategeko tuzomukura azovaho kuko akorera abanyagihugu n'umukozi w'abanyagihugu. Hariho incabwenge nyinshi zikeneye guteza imbere igihugu, nizo dukeneye yuko ziza zikubaka Uburundi. Igihugu kitagiza ariko ibyo nariko navuga sinzi ko mwabitahuye. Je ntabitahuye nakubwiye yuko jewe mu ma ideology navuze nakubwiye nta zina mututsi jewe sinzi izina mututsi jewe ndi umurede Tabara yiyemera kabisa. Ico ni ciza ariko urabyumva mugabo nta zina mututsi ndigera ndumva nta zina muhutu. Ego ni mu gihe muzi iyo efeki hari ni byiza ko mutegura les autres approches ziriye nico kintu nanje nico kituma ndakubwiye uzobizana azobihanirwa kuko twebwe ntabyo twemera. Tweco twemera kituranga ni kuba umurundi, umwana w'umurundi. Ariko iyo nyishu nibaza kidahagije ntihagije. Ego none ukoze amakosa rindira ndakubaza ukoze amakosa nta hano ico kiri mu kintu cya mbere twebwe tudafise. Ico turazi yuko ari kosa kuko ni ibintu abadukuriye baje badushira kwaga shinyaguro baducinyiza n'abanyene bakituriko nibyo bakoresha. Nico gituma twege ntigishobora kutwinjiramo. Uzoba na wagifise tuzomwiyamiriza tuzomuha ibihano bimukwiye kuko ni sumu mbi. Iyo ni sumu mbi kuko twese turabarundi. Je maze kukubwira yuko jewe nta bwoko mfise, ico nakubwiye ndi umurede Tabara agwanira etat de droit. Nico kintu jewe nico kintu kimpangayishije ijoro n'umutaga kuva hirya y'iryo se ndaryama ndi ngaha ndiko ndigisha iyo etat de droit. Mo wareka ngukorere mu ngata
ego kandi urakoze cane. Melkiade, sabwe. Rede Tabara utahure yuko ari ikintu twifuza, ikintu abashizeho uwo mugwi, ikintu catumye hariho abantu baja ku rugamba bagahagarika ubuzima bwabo. Urumva hariho abari bari ku ishuri, hariho abize ubuvuzi, hariho abajuriste, hariho abaekonomiste n'abarundi bahagaritse ubuzima bwabo bakaja mu ishamba. Icabatwaye mu ishamba ni ugutahura yuko igihugu cacu c'Uburundi gifise ibibazo biva yuko amategeko yanditswe. Kuva amategeko yandikwa iyo adakurikijwe biba bibi cane ku gihugu. Nivyo umugwi wavutse hari CNDD-FDD, ariko baravuga bati burya ibibazo byose abarundi bafise biva yuko iyo amategeko yanditswe adasomwa. Burya iyo ugiye ugasoma amategeko y'u Burundi, kwica birahano, birafise ingene bihano. Mugabe ikibazo kiza kuza nuko iyo hari umuntu yishwe, abajejwe gusoma amategeko kugira ngo banamufate, ayo mategeko ntayo banezwa. Niyo baramutse banamufashe, ayo mategeko ntasomwa uko yanditswe, asomwa bivanye n'uwo yishe uwo ari we, n'uwo wenyene nk'umwicanyi uwo ari we, ubwoko, umugambwe, iki, ugasanga ivyo nivyo rero biza kuvyara akajagari mu gihugu. Ivyo nivyo biza kuvyara yuko hariho abantu biyumva ubwoko kanaka kandi bakumva yuko abandi bari mu bwoko bundi atari ubwabo, kandi bakumva ko batandukanye, kuko igihe cose biza kuvana n'intwaro ihari. Ni ukuvuga ko ari intwaro y'abantu biyumva nk'abahutu dufate, biza gutuma hariho uwundi muntu aza kwiyumva nk'umuhutu gusumba abandi, biza gutuma n'uwo muntu yiyumva nk'umuhutu avuga ati kubera ndi umuhutu ndashobora kuja imbere kandi ndasumba umututsi. Yaheza kumusumba ahubwo bikavyara nuko hari uwundi muntu avuga ati ko ari twe turi ku butegetsi, ninahohotera umututsi barankingira, ahubwo ninanamwica. Bikavyara yuko nyamututsi avuga ati ahubwo nihagira nikinshikira ndatinya kubivuga, kuko bajya abantu bari ku butegetsi n'abahutu. Urumva ndanatinya naha tugeze uvuga ati umuntu arananyuruzwa na documentation, akumva abiwabo babibonye ngene yanyurujwe, bakumva umengo nta handi hantu na hamwe bafise bo bivuga atari ukuja kwandikira umuntu yitwa Pacifique Ninahazwa, atari Ivyo igipolisi. by'ukuri ntawo bideha mu bisanzwe. Ubwoko statut burica, ntawe utabizi buri iki gihugu, ivyo birazwi. Ariko ikibazo je nari mfise, kandi n'ubu je ni nk'akagohenda bakubitiye muri make, mu gihe naho muvuga yuko mwe muri mwebwe bitabarimwo, abandi bobo dufate nk'abo muzoba mugiye gutwara nimwashikirirwa ubutegetsi bizoba bibarimwo. Il faut préparer des approches zijanye n'ivyo gusipirima mu mitwe yaba muzoba mugiye gutwara ivyo by'ubwoko. Ni ukuvuga naho muzovuga ngo twe turi Rede Tabara, bose ntibazoba bari Rede Tabara. Ni ukuvuga mwebwe mwategerezwa kuvuga muti twe tumaze kuhashika, kugira ngo dushobore kunywanisha abarundi, irifo ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Nivyo rero nari nabajije, sino ivyo mwari mwakoze Kandi nivyo nari n'ikibazo numvise. ego biratahuritse, ariko nibaza ko ivyo si n'ibintu bikorwa ngo twashitse ku butegetsi, kuko n'abantu ba Rede Tabara. Kuko hinge gato nakunganire, nimba ari ikintu gikomeye uyu munsi, ikintu kigezweho ni ingwano ishingiye kuri ideology. Urumva burya ufise ivyiyumviro, naho umuntu yoba afise umuheto kumutsinda biroroshe. Donc il faut yuko tout le monde gusa bakira kuvuga ati je refuse ça, ibindi birikora. That's why uyu munsi intambara ihari
izo itandukanye cyane